Mana yo mwijuru, Mana y'ububasha, Mana y'icubahiro, Mana y'inganji, Mana ugira neza, muvyeyi mwiza, mukunzi mwiza, ndagushimiye kubw'urukundo rwawe, kandi ndagushimiye kuko ugenda utwihishurira, ndagushimiye kuko utatunyegeza mu nyonga zawe, ndagushimiye kuko ugenda utubwira nkuko amajambo yawe bivuga ati abo ukunda ubibahera mu itiro, kandi abo ukunda nta kizoba utibiye akabanga abasavyi bawe. Rero ndagushimiye Mana, nuhabwe icubahiro kuko wemeye kutwibutsa ibi mu ngendo zacu, mu nyifato zacu. Rero nubihere gucubahiro Mwami, ndagushimiye kubw'ubu butumwa tugiye gushikiriza kuri aba bene data. Ubuhezagire bugira ikimazi, uwo buzoshika ko wese bumuhindure, uwo buzoshika ko wese bumukize abicaremwe gisha, ahinduke abe mushasha, tube bashasha imbere y'amaso yawe. Nuhabwe icubahiro, ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya. Muri kano kanya rero tugiye kuyaga ku rukundo rw'Imana, ku bwiza bw'Imana, ukuntu Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Imana yarakunze umuntu, iravuga ati reka ndeme umuntu kandi ndamureme mu ishusho yanje. Bega Imana imusiga ubwiza bwayo. Mwumva atari ivy'igiciro kinini, atari igiciro kinini, ni ibintu bihambaye kuba dufise ishusho nk'iy'Imana. Ni ibintu bihambaye, mbega ni ibintu biteye umunezero ku bantu dufashe urugendo ruja mu ijuru, ku bantu turiko turaja mu ijuru. Ni ibintu bihambaye, ni ivy'igiciro kinini. Rero Imana yaremye umuntu, imukunze, iramusigiririza, imurema mu ishusho yayo. Amen. Rero Imana ibaze kugira ngo itureme, hanyuma icishirako itanga umwana wayo Yesu Kristo. Aho ni kuri rwa rukundo n'ubuntu Imana yatugiriye, ni ivy'igiciro kinini. None rero ico nje kuvuga ni iki: turabe iyo umwana avutse cyangwa iyo umuntu avutse uwo ari we wese, avuka ku mubiri wiwe atana akantu kariko. Ndetse niyo umuntu avutse akaba afise akantu ku mubiri, abaganga bagerageza kugira ngo barabe ako kantu niba bishoboka bogakurako. Umuntu avuka atana akantu na gatoyi kariko, kabisa Imana iramunonosora, ikamunonosora neza. None rero iyo umuntu amaze gukura, iyo umuntu akamenya ubwenge, wa mugwanizi azana amariganya, azana ububeshi, wa mubeshi, wa mwasi akaza agatangura akavuga ati aha hantu nsa gutya, ndirabura, mbega mfise inzara zibi, mfise amenyo mabi, mfise amazuru mabi, mfise umunwa mubi. Agatangura kugira gute? Gukosora Imana. Ivyo twokwita gukosora Imana, gukorija Imana. Ariko mwibuke ko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Ariko umuntu aragarariza, umuntu atangura kubona yuko atari mwiza, umuntu atangura kubona yuko yirabura, cyangwa umuntu agatangura kubona ko yera mugabo bikwiriye ko yongerako. Rero nukuri twibuke ukuntu Imana yadukunze. Ubu rero narinje kubabwira bene data dusangiye urugendo tuja mu ijuru. Iri juru twumva, iri juru dusoma muri Bibiliya, mu ijambo ry'Imana, iri juru tubwirwa tukarisoma, tukaryiyumvira, tukavyibonera vyanditswe muri Bibiliya, ntabwo tuzorikandagizamwo amaguru. Ntabwo tuzorikandagizamwo amaguru nitutagumana uko Imana yaturemye. Tugomba kuguma uko Imana yaturemye, tukumva ko duhagijwe, dutoshejwe n'ivy'Imana n'uko Imana yaturemye.
tukishimira uko Imana yaturemye, uko uri kose, uko ndi kose, uko umeze kose, ukumva urabinezererewe, mbega ukumva n'umunezero, mbega ukabitambukana icyubahiro, mbega ukumva ufise ifyeri, ukagendera ifyeri uko Imana yakuremye, ukumva ko wuzuye, ukumva ko ufise icyubahiro kuko usa n'Imana, kuko dusa n'Imana, kuko Imana yakuremye mu ishusho yayo. Mwumva atari iby'igiciro kinini? Imana irahambaye, Imana igira neza, ibaze kukurema mu ishusho yayo, ibaze ukuntu yandemye mu ishusho yayo, ariko umuntu agahinduka ugasanga arihindura. Rero uyu munsi tuje kuvugana ku kuntu umuntu ahinduka, tuje kuvugana ukuntu umuntu ashobora guhinduka. Muribuka ko nababwiye ko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Natanze akaronda avuga nti y'umwana avutse cyangwa umuntu avutse, avuka kabisa atenkeneje, ameze neza, nta n'akantu na gato yubona wokosorako. Ariko iyo umuntu amaze gukura bigahinduka. Rero murabe neza, eheraba ubu umuntu asigaye afise imishatsi ibiri, umuntu asigaye afise amatwi, novuga nti n'amatwi abiri. Ku matwi y'umuntu hariho ikindi kintu. Murabe ibintu umuntu yakosoye Imana, nkuko nari nabivuze ko ubu umuntu hageze habona ko iby'Imana yamukoreye bitamuhagije, bitamutosheje, umuntu akosora Imana. Eheraba uyu munsi ku gutwi Imana yaguhaye ari ugutwi kumwe, ubu warongeyeho ikindi kintu. Raba neza wibuke uko Imana yari yakuremye. Eheraba Imana yaguhaye umushatsi, iguha umushatsi mwiza, iduha umushatsi mwiza, ariko ubu warongeye, warazanye uwundi mushatsi ushirako, warazanye imeshi urundako, ushirako igiperike, igikofero c'ibishatsi ushirako. Ivyo bintu ntuzi iyo vyavuye, iyo meshi ntuzi iyo yavuye, ico gikofero ugerekako ntuzi iyo cavuye, ivyo bindi bishatsi ugerekako ntuzi iyo vyavuye. None rero ubwo muntu w'Imana uri kurashaka kuja muri rya juru, uzogera imbere ya wa muntu yakuremye, akakuremana umushatsi umwe, akaguhereza ugutwi kumwe, akaguha ibintu byose bikwiye bitenkeneje. Wibuke ko uzoshika imbere yiwe akakubaza ingene vyagenze, akakubaza ingene uwo mubiri wawe utoboye, akakubaza ingene washize ko kuwo mushatsi. Rero wisuzume nisuzume. Rero narinje kukubwira, raba uyu munsi amariganya y'umugwanizi. Eheraba Imana yagushize kubwiza, ubu warongeyeko, urahomekako. Eheraba ku munwa, ubu warazanye, Imana yaguhaye kabisa akanwa keza, wavukanye akanwa keza. Ariko uyu munsi uhinduranya ivy'agahama, ibirangi vyirabura, ibirangi vy'ugwatsi rubisi, eka ibirangi vyose urundako. Ivyo byose wibuke ko ntuzomurenguka imbere. Mbega uzoshobora guhagarara kuri urya munsi? Wibaze, nanje nibaze, urya munsi uzoshobora guhagarara imbere yiwe? Azokubaza neza wawushize kuwo mushatsi, ninde yawushizeko, ninde yagushizeko ivyo bintu ku munwa, ninde yagushize kwayo mahereni ku munwa, ivyo bintu wambaye ku maboko, ninde yabigutumye, ivyo bintu wisiga ukirundako, ninde yabigutumye? Kuko wewe yari yakuremye abona kuri mwiza, ariko haragera urabona ko utari mwiza, uravuga ati ni nkaho wavuze ati wa muntu yarampenze. Ni nkaho warasuzuguye, wararenze, warihaye agaciro karengeje. Rero garuka usubire ku mwami wawe, garuka umusubireko. Kura kico gikofero wambaye, kura kiwo mushatsi ugira kabiri, kura kuwo mubiri ugira kabiri wishizeko. Eheraba noneho mwabantu mwe, yewe gaye biteye ubwoba ivyo muri iki gihe. Umuntu yahora yirabura asigaye yera, umuntu wahora ubona afise umubiri gutya usigaye umureba ugasanga ahubwo yararengeje, asigaye sinzi ayo mavuta wirundako.
ico gisabune wirunda ko ngo uriko urashaka ubundi bwiza, uko gukosora Imana. Bega we ubona usumba Imana, niwe wiremye. Bene data, uwo mubiri ubona ufise, uri kurasiga, uwusigiririza, uhindura isabune, ejo ugenda ugura amavuta kugira ngo ngube mwiza. Ehera bamwe barahindutse basigaye basa ni karoti, ngo mama ngo bariko baragenda kugura ngo amavuta y'amakaroti, ngo amasabune y'amakaroti, barahinduje baritukuje. Naho uzorenguka, kandi ivyo biri mu bakristo, abantu bafashe inzira mu ijuru, nibo bariko barakora ivyo bintu. Hindukira ugenda ubaza Imana ko uhagaze neza, hindukira ugenda ubaza umwami wawe, umubaze, kuko ntuzoshobora kumurenguka imbere. Azokubaza ikibazo kimwe cyonyene, akubaza ati none wewe. Azokuzanira ya foto y'igihe wavuka n'ukuntu wagiye ukura, uko byose byagiye bigenda, byose azobigushira imbere y'amaso yawe. Ubwo ntuzoshobora kumurenguka imbere, uzotegwa n'ubwoba. Rero jewe naguhanura ati kurako. Eheraba mwabavyeyi mwe, mwaba mama mwe biki gihe, mwabavyeyi mwe, twabavyeyi mwe, nimurabe neza. Imana iguha umwana ari mwiza, ukagenda ukagura ibimeshi ukamushirako, ukagenda ugatobora amatwi ukamutoborera, ukagenda ukagura ibintu ukamusiga mu maso, ukagura isabune imonyora ngo umwana ntaze yirabure, ngo ntaze ngo ahinduke. Imana, wibuke ko Imana yaguhaye uwo mwana. Hari umuntu adafise umwana, wibuke ko uwo mwana umwanya wari wo wose Imana yoza ikamutora ikamutwara. Wibuke ko uwo mwana ubu Imana yomutwara, uzorenga ukuja hehe, uja hehe, kuri kuravuga kuri kuraja mu ijuru, uzoja hehe? Uwo mwana uzomurenguka imbere, uwo mwana uzosanga yabifashe, byabishatse wamushiriye ku mutwe bigira kabiri, azobifata abigumye. Ya matwi yiwe watoboye Imana yamuhaye, yavutse afise amatwi adafise n'akantu kagatashe, Imana izokubaza ati eheraba wa mwana nawe abiterure abiguhereze, bizoguherekeza neza, bigutware bikugeze kuri wa mwami nyene ivyo bintu. Rero raba neza uwo mwana wawe, mukure ko kw'ivyo bintu. Bavyeyi ba mama nagira ndababwire, hari gihe abana banyu mwijoro, abana bacu mwijoro barara badasinziriye kubera ivyo bishatsi bigira kabiri wamuhingiye vy'ibimeshi wamushizeko. Hari gihe abana barara barirukanga mwijoro kubera vya bitwi ya matwi watoboye. Hari gihe mwijoro abana barara bariruka kubera vya bindi wamwambitse mwizosi, vya bibangiri, vya bishene mwizosi yambaye, akumva akarararota indoto z'abamuniga, akarararota indoto z'abantu bamwirukansa. Ivyo vyose raba neza ukureko. Imana yamuhaye ubwiza, imuha byose vyiza, nkuko twamaze kumva ko Imana yaturemye mu ishusho yayo. Ibaze nawe wisomera, ugende hariya mwitanguriro wirabire. Ibaze Imana kugira urukundo rungana gutyo, igakunda umuntu, ikamurema, ikamutenkeneza, ikamuha ubwiza nk'ubwayo. Ibaze nawe uciyumvireko. Ariko mwibuke ko kandi mwitangura handi hantu hatubwira ko Imana yaricuzije icatumye irema ubuntu. N'uyu munsi Imana iricuza kubera wewe washize ko umushatsi ugira kabiri, kubera wewe wisize uyundi mubiri ugira kabiri, wishira ko umubiri ugira kabiri. Imana iricuza uyu munsi kubera ko ivyo bintu wambaye mwizosi. Imana iricuza kubera ivyo bintu wasize ku munwa. Imana iricuza kubera izo ngohe wamwoye. Imana iricuza kubera ivyo bintu byose wambaye ku mubiri. Nagira ndababwire bene data, iyo ufashe n'akantu gatoyi, hari gihe wo kuyorohereza ukavuga ati jewe nta ngorane, ati nutumeshi twonyene ni dukeyi gusa, nutu tuntu ni dukeya.
nagira nkubwira akantu gatoya Imana itaguhaye. Iyo ugashize ku mubiri wawe wisha ikintu kininiya, wisha ikintu kinini, kandi ukoze uhamagaye imyuka mibi, uhamagaye ivyuka bibi, byose biraza. Nagira ndakubwire mwene data, ndagushingira intahe muri kano kanya. Nanje nari umuntu narashize kwimeshi, narashize ko nico giperike naracyambaye, ariko ntabwo nigeze ntobora. Muganagira nkubwire ko kandi nta nivyo kwisiga nigeze ngira. Mugana arinje kugushingira intahe ndakubwira ati muri ico gihe nasuka izo meshi, muri ico gihe nambara ico gikofero, nagira ndakubwire yuko nta mahoro nagira. Mwijoro ubwo naryama sinasinzira, narara ndota ibintu, nkarara nciragura, nkarara ndota ibintu, nkarara ngira gute, sinokubwira ibintu nararamwo. Ariko urumva yuko byari biki? Yari meshi nasuka, cyangwa nkashira ku ico giperiki, ico gikofero ku mutwe. Urumva umuntu yovuga ati utwo tuntu twonyene nta ngorane. Urumva yuko twari utuntu tubiri. Mugurumva ko umubiri wanje wose wari wononekaye. Mwijoro sinaryama. Urazi impamvu ntaryama? Ivyo bintu vyari bifise nyenevyo. Rero nyenevyo yategerezwa kuza kuraba ivyo bintu akabikurikirana. Ni naco gituma Imana itegerezwa gukurikirana umuntu yaremye muri ya shusho yayo. Niyagusanga kwa gasembwa, izokurungika kuri uwo wundi muntu yaje kuguhenda, akakubwira ati ko shirako kwikindi kintu ku mubiri wawe, ukavyemera ukabikurikiza. None rero bene data, nagira ndabasabe, nagira ndabinginge, muntu uzi yuko uri kurafata urugendo ruja mu ijuru, ntusubire kwishirako kw'ivyo bintu, ntusubire kwishirako. Hanagura, kura ku mutwe, subiza nyenevyo. Musezere Satani, umusubize ivyiwe, musubize imigufu yiwe, musubize amameshi yiwe, musubize imishatsi yiwe, musubize ivyo bintu byose wisiga ku munwa vyiwe, musubize izo nzara zose washize ku maguru, musubize ayo masabune, musubize ayo mavuta, musubize ayo makanta, musubize ibintu byose uzi yuko ushira ku mubiri, kaba gatoyi kaba kanini. Imana irashavuye, Imana iragushavuriye, irakurakariye, Imana iragushavuriye. Ivyo bintu subizanye nevyo. Wewe uri kuranyumva, unyumva uyu munsi, subizanye nevyo. Ivyo bintu mushire. Yaraguhenze, yarakubeshe. Uwo mwami ntahazokujana. Uwo mwami azogutwara muri Gihenomu. Ni muri Gihenomu uzobabazanywa nawe ibihe bidashira, kuko ashaka kutaja mu ijuru, kuko yaramenye ijuru yararibayemwo. Mwibuke ko Satani yari umumarayika wo mu ijuru ukomeye uhambaye, yateje intambara mu ijuru bituma Imana imwirukana. None kubera kahazi, nico gituma ashaka ko nta muntu azorikandagiramo. Agerageza uburyo bwose buke ngo reka nigire neza. Wigira neza gute? Sivyo. Imana yarahejeje kukugira neza, Imana yaragusize. Mwabakobwa mwe, ivyo bintu mwishira ku mutwe, ivyo bintu wishira ku maso, ukisiga ukihindura uko Imana itakuremye, wahora wirabura uyu munsi ukabutirabura. Wibuke ko uri kwegera ku mwaku, n'umwaku wishirako, n'umwanda imbere y'Imana, n'umucafu. Uri kurahendwa n'umugwanizi. Kurako. Abakobwa iki gihe bafise inzara, iki gihe ku munwa, mu maso, hehe, eka ntiwo nawe ubwiwe ntakimenya, ntazi n'uwo ariwe. Ubwo rero nabasaba kugira ngo kurako kuko Imana irakurakariye. Ivyo bintu ntuzinjira na gatoyi, kandi biragaragara neza, nawe utirengagije uravyumva neza muri we ko atahuzoja, nta na hamwe uzoja.
uwo mwana reka kumwonona, wa mama we reka konona uwo mwana, reka kumurunda kw'ivyo bintu. Uwo mwana azokubera intambamyi, uwo mwana uyu munsi n'uyu munota Imana ishobora kumuhamagara, ariko none uwo mwana ni azogenda, Imana izomwakira kuko ari umwana n'umumarayika, nta cyaha yakoze. Ariko wewe uwo mwana azobipfumbata, ni wahagera azoguhereza. Ninde azokurokora aho hantu? Ucumva imburu, ucumva ubutumwa, musubize. Nababwiye ko nanje nabikoze, ariko hageze igihe ndicuza. N'uyu munsi ndicuza icyatumye ivyo bintu ndabikora. Icyatumye nshira ku mutwe wanje, ariko ndashima Imana kuko nararose. Imana yaranyiyeretse. Ibintu narakuye ku mutwe, ubu nta meshi ku mutwe wanje, fise umushatsi natirere mwiza. Nababwiye ko nashira ku meshi nico gikofero nkagishirako, ariko ndababwire mwabantu mwe ibintu biratangaje. Nshira ku ico gikofero imishatsi yaraciki karangira, nshira ku iyo meshi imishatsi kagira gute ntinakure. Ariko uyu munsi nagira ndabashingire ntahe ndababwire, kandi ndabatera intege aba mama bakobwa, ndabatera intege. Genda ugura amavuta asanzwe wisige, genda umushatsi wawe ugura isabuni isanzwe uwoge, wiyoze, wisokoze, ushiremo agatambara, uraye kudasanga uberewe. Guhera ico gihe nagira ndababwire maze kubikuramwo mu mutwe wanje. Gucira sinasubiye gucira, mu kuryama naryamye nk'umubebe sinobabwira, ndasinzira guhera ico gihe gushikana n'uyu munsi n'iyi saha. Ntiwoza kumbaza indoto mbi. Kandi kindi nagira ndabashingira intahe bene data, nagira ndababwire abana, hari abana nari nashiriye kumeshi, narabasukira utumeshi ngo umugwanizi kweri n'umubeshi bene data. Nkiyorohereza ngo abana ngo sinoshobora kubasokoza, ngo abana ngo sinoshobora kubasokoza, ngo abana ngo ntibogenda ngo kwishuri ngo bameze gutyo, ngo badasa n'abandi, ngo abana ngo abandi bobaseka. Nukuri zonzose ni nzitwazo. Nanje naravuga ngo sinogenda ku kazi ngo ntasutse utumeshi, ngo ntameze neza, ngo bontwenga, ngo shizemwo n'igitambara. Ekada ivyo byose namariganya y'umugwanizi n'ububeshi. Nagira ndababwira ico gihe nashira kwa amameshi ku bana. Abana ntibasinzira. Higi umwana yararavuga ngo ndiko ndarota ibi, ngo ndiko ndagira ibi. Mugana nagira ndababwire bene data, kuva ndabihagaritse mfise abana beza, umushatsi mwiza. Kwishuri nta n'ububabaza na kimwe tiko mudashiramwe imeshi. Kwishuri nta n'ububabaza ati mbega ni gute, ndaboza nkaboza gutyo nyene isabuni isanzwe, nkaboza umushatsi wabo nkawusokoza. Ntiworaba bameze neza cyane, n'abana beza cyane. Kandi guhera ico gihe nta mwana arasubira kurara aravyuka mwijoro ngo narose ibi, ngo nabonye ibi. Oya, ubu ndakubwiye ko kuvuga ivyo bintu narabisezereye, narabifashe ndavyegeranya. Mu kuvyegeranya nasomye ry'amajambo avuga ngo urukundo Imana yadukunzira turema. Nasomye ry'amajambo yo mwitangurira avuga ukuntu Imana yaremye umuntu, ukuntu Imana yaremye umuntu ikamusigiririza, ikamurema mu ishusho yayo. Nivyo vyanyongeye intege, ndavuga nti kweri. Ubwo muri ico gihe narasenga, nari umukristo, narasangira, nari n'umuririmbyi, byose narabikora. Mugabo ivyo bintu biri ku mutwe wanje, nambaye ivyo bintu, abana imishatsi isutse, ivyo nkabikora. Ariko nta n'umuntu numwe yari bwavuga ati ivyo bintu sivyo. Ariko maze kuja muri Bibiliya nkazingurura nkasoma, niho nasobanukiwe, ndavuga nti kweri narazimiye. Ubwanje nti ayo majambo nta nubu yigisha bayigisha ukundi kuntu, ariko Imana iranyinyerekeca muri ayo majambo, irambwira ko ari uburiganya bw'umugwanizi. Irampa n'akarorero, irambwira ateheraba atakarorera abazungu urabona barera,
kandi bafise imishatsi miremire. Mugabica ico Imana yagaragaje ko ari ububeshi. Raba baragenda bakagura imishatsi bagatera ku mutwe yabo kandi bafise imishatsi miremire, kandi bameshi barayasuka kandi bafise imishatsi miremire. Urabona barera ariko baragenda bagahomeka bakagura ibintu sinzi Josepa kwa ibirangi bakarunda ko ku mubiri bagasiga bakongeza ko ku mubiri ntiworaba. N'ibintu byerekana neza yuko ari uburiganya bw'umugwanizi. Murabona bene data, murumva none umuzungu yaba ari ibintu hatari ivy'umugwanizi azana guteza guhendesha abantu kugira ngo azotwara abantu gihenomu, wombwira yuko umuzungu yokwishira iyindi mishatsi ku mutwe? Wombwira yuko umuzungu yokwisiga ivyo bintu mu maso? Oya, sivyo biragahera. Nukubera ko ashaka bazotwara bajane muri wa muri rudahera. None rero bene data, nariko mbashingira intahe ndababwira ivy'Imana yankoreye, ndakwibwira ndakwinginga mwene data, uri mwishengero, mugabe iryo shengero urimo nta muntu numwe azoza kukubwira, nta numwe. Kandi ndabingingira gufata Bibiliya, soma Bibiliya, wicara uyisomere, uyisome uyisubiremo, uzingururu usubiremo usome Bibiliya. Imana izokwihishurira, Imana izokubwira nkuko nanje yambwiye. Muri ico gihe nari mfise abagenzi ku rusengero, ariko ahubwo abo bagenzi baza kumbwira impanuro, bambwira ngo kubera ko utatoboye amatwi, baza kumbaza ngo kubera iki ngo udashira ivyo bintu ku munwa. Nje ndavyita ipentire kuko narabineguye kuko ni ipentire. Hari iry'ugwatsi rubisi, hari iryirabura, hari iry'agahama, hari n'amarangi yose ni ipentire. Je niko ndavyita kuko narabineguye, narabisezereye, nta gaciro ndabiha. Nagira ndakubwire nawe uri kurakurikira Imana uvuga ati uzoja mwijuru, uri kurakovya ukobereza kugira ngo uje mwijuru, bitesha agaciro. Umusubize. Ico gihe nari kumwe n'abakristo, nari kumwe n'abamama, ahubwo bakambwira ngo kutitoboje, ahubwo bakambwira ngo kutisiga, ahubwo bakambwira ngo kudashira ivyo bintu, kudashira kwa mameshi, kutagira gute, kudashira kwinzara, kutagira ibiki. Muravyumva izo mpanuro bari bafise. Nare nagira nkubwire nta atari ubuntu Imana izobukugiriye kugira ngo ubivemwo, n'ubuntu Imana izobikugiriye. Nico gituma muri kano kanya nariko ndakubwira ndakwinginga ati muntu uri kukovya uvuga tuja mwijuru, kovya, hagarara neza urabe, bamaso ntihagire umuntu agutwara igitsibo cawe, ntihagire umuntu agutwara ikamba ryawe. Kovya ahubwo mu gukovya yegeranya ivyo bintu. Jewe muri ico gihe naravyegeranije, ndegeranya vyose iyo nari narabinyegeje vyose ndabizukururayo. Ivyo bimeshi, utwo tuntu twose ubona ngo nutwo bazingira ku mushatsi, bakazinga hejuru y'umushatsi bakarundako, vyose ni icaha imbere y'Imana, n'umwaku n'umwanda, kuko Imana ntiyabiguhaye. Bizingu bite nanje narabizinze ndabita, ndaturira ndatwara hanze, ndasezera nta muri pubere, ndamusezerera umugwanizi. None rero nije kukubwira nti nawe mwene data isubireko, raba abo bana bawe. Uyu mubiri umubona twambaye, uyu mubiri dusigiririza, uyu mubiri uraguhenda, uyu mubiri ushobora urabona turi kwisi, ntabwo turaba marayika, turi kwisi kandi ntituraba marayika. Umubiri ushobora kuwuvamwo. Ejo uzojahe n'izo meshi, ejo uzojahe nayo mahereni, ejo uzojahe n'ico kintu wambaye ku mutwe kigira kabiri, ejo uzojahe n'uwo mubiri ugira kabiri wihinduye ko wahora wirabura, wari ufise umubiri mwiza, ubu ho usigaye usa n'agapupe mu maso, warihinduye, warirunzeko. Uzojahe, uzobijana hehe? Nta na hamwe ufise uzobujana, kuko umubiri hariho umuntu yawuguhaye. N'intizanyo ufise, n'intizanyo. None rero ko ari intizanyo, yifate neza, uyibungabunge, uyigirire neza. Wa muntu yagutije niyaza kubitora, niyaza gutora ivyiwe, azosanga atana hamwe, azosanga atagatoboro kariko, azosanga atakindi kigeretseko, azosanga ata kintu wongeyeko, azosanga uko yabiguhaye, uko yaguhaye uwo mubiri, uko yawugutijije, azosanga ari ukumeze.
nabwo ubundi niyasanga hari ko kw'ikindi kintu azokubaza, niyasanga hari ko kw'ikindi kintu wongeyeko, nimba waratoboye iryo zuru, nimba waratoboye uwo munwa, nimba waratoboye urwo rurimi, azokubaza neza, azokubaza kandi muri ako kanya uzoba wacerewe, bizoba biri torotare, ntuzoba ufise umwanya wo kwihana, ahubwo uyu munsi muri kano kanya niho ufise umwanya wo kwihana. Niba ugihema niho ufise umwanya ivyo bintu kubikura ku mutwe w'abana bawe, kubikura ku bana. Uyu munsi ni wo mwanya ufise wo kugira gute, wo gushobora kubikurako, ukaririra Imana ukayibwira ko waracumuye, wararenze akarimbi, wongeye kw'ibintu ku mubiri Imana itari yaguhaye. Rero ivyo bintu byose ubona ushirako, ivyo bintu byose nibigira kabiri. Bavyita gukosora Imana, kandi bavyita umubiri ugira kabiri, kandi bavyita kongeza ko ivyo Imana itaguhaye, bavyita umushatsi ugira kabiri. Rero ukibwumva, ucumva ubu butumwa, ucumva imburi, hagarikiraho nyene, uhagarike, uhinduke, subira kugira ishusho nziza ya yindi y'Imana. Subira mwabantu mwe. Reka ndababwize ukuri, murabisha amaso y'impwemu, ndababwire mwabantu mwe. Raba ni murabe neza icerekana ko ivyisi ari ivyisi nyene tuzobisiga kw'isi. Ni murabe muri iki gihe turimo, ni murabe iki gihe rero, murabe iki gihe cy'iyi corona, murabe neza yuko namwe ni mwaraba neza mwirabire. Raba ni murabe, none ubu wahora asiga ku munwa, azowusiga gute? Acashira ko kwico kimasike, ashire kwa kugafutisha munwa, bizogenda gute? Nubwo ntimubona yuko muravye neza ko Imana yashavuye, naho nyine harimo kuvuga ati fuka ayo mazuru watoboye, uwo munwa urunda usiga ivyo biranga, ukarunda ko bikagenda birajejeta. Ubu uzongera kubisigira hehe? Uwo munwa wujuje kwa mahereni, urwo rurimi wujuje kwa mahereni, uzongera kubishirira ko hehe? Ntibigishoboka, ntibigikunda na gatoya, nta na hamwe. Ubwo urabona yuko ivyisi vyaheze iki? Uburyohe. Kandi ico ni ikintu, ni ikimenyetso nje kukwereka, ndakubwira ati washaka nimba uvuga ati uraharira, kurabona yuko ivyisi uburyohe bwavyo bwaraheze. Hanagura, kurako. Urabona yuko hubwo ubuhagezeho kuvuga ati zibira umunwa. Imana yarashavuye, ije kuzibira umunwa, ifuke babandi batoboye amazuru, ifuke babandi minwa bafutse bakazibira, bagashira kwa marangi yose, bagatobora ku rurimi, bakarunda kwa mahereni, ku munwa amahereni akagenda renena. Ivyo byose ni ibintu vyerekana ko nukuzibira. Imana yarasesemwe, Imana yarahaze, Imana yarashavuye. None rero bene data, bantu dusangiye urugendo ruja mwijuru, bantu turiko turaja mwijuru, ihane, kurako, musezerere, muhereze ivyiwe Satani, mubwire takira, musubize. Uwo mwana wawe urababona ivyo bintu wamurunze ko hari uyundi adafise umwana mwipfuza. Ubu Imana ikikamukwaka, wovuga ngo umwana wanje yagiye, kandi ubona ivyo bintu wamurunze ko. Ubu ejo wozorenguka hehe uwo mwana uzirikana ibintu wamurunze ko? Kurako ivyo bintu warunze ku mwana, nawe wa mama we, ejo uhuye n'ikibazo aho mu rugo rwawe, uzomenya ico kibazo cavuye kuki. Ivyo bishatsi, ivyo bimeshi, ivyo bintu byose urunda ku munwa kwegera muri iyo nzu, ni imyuka mibi, kuko ntivyavuye ku Mana. Rero bene data, nagira ndabasabe, twige guhazwa n'ubwiza Imana yaduhaye,
dufise agaciro kanini kuko Imana yaradukunze. Nta kindi kintu Imana yaremye mu ishusho yayo, nta kindi kintu Imana yaremye mu ishusho yayo uretse umuntu, nta kindi kintu Imana yaremye ngo isigiririze uretse umuntu yiremeye ikamurema, mbere ikanataka ikarungika umwana wayo w'ikinege kugira ngo aze kuducungura. Ubwo mwumva ivyo bintu Imana byose yagiye ikora, niwo kwikebuka ahantu uri ukikebuka ukabona ko Imana yagukunze, ukabona ko Imana yankunze, ukabona ko Imana yitanze, ukavyemera ukayikundira ivyo bintu, ugakura ko ku mutwe, ugakura ko ivyo bintu. Sohora ayo macupa, sohora izo nzara, sohora izo nzara zirunze ngaho, wongera ko izo nzara Imana yaguhaye ugwara rumwe, kurako. Ubwo rero bene data, Imana ibahezagire, ibagirire neza, kandi Imana idufashe, Imana idutabare, Imana igufashe uhazwe n'ubwiza Imana yaguhaye, unezerererwe ubwiza Imana yaguhaye, wumve kunezerewe, wumve ko ufise ubwiza. Nababwiye yuko je nashira ko nkarara ntasinziriye, nasukisha imeshi nkumva yuko mpagaze meze neza, ariko vyose wari umucafu imbere y'Imana. Ubu ndicuza nkavuga nti kubera ikibiri ya bintu nari nabishizeko, kubera ikibiri ya bintu. Ubu unarasobanukiwe, ubu umushatsi ndawoza neza, nkawusokoza, nkashiramwe agatambara, nkabona gose ndi umuntu mwiza cyane, nkabona yuko nkavuga ntariko yemwe n'Imana n'Imana, nkavuga ntariko yemwe ubu koko dusa n'Imana. Ubu nkabona neza ko dusa n'Imana, nkabisobanukirwa. Ariko muri ico gihe nabona umenga ahubwo ni jewe, nabona ko ari jewe niremye. None umwene data uri kuranyumva, birashika nawe uyu munsi niyi saha ukaburi kuriyumva yuko ari wewe wiremye, ukaburi kuriyumva kuyo uyu mubiri ari uwawe. Mugabo mwene data nagira nkubwire, ibuka uyu mubiri si gwawe, kuko uyu mubiri yaba ari gwawe, wibuka igihe ugwaye ntabwo wikiza, wiruka guhiga imiti cyangwa ukiruka guhiga abagusengera cyangwa ugasenga, bisigura ati si gwawe. Rero Imana yarakwihanganiye, Imana yaranyihanganiye, yarakwihanganiye muri ico gihe, muri ivyo bintu byose. Uyu munsi shira hasi, kurako mwene data, kurako. Imana irashavuye, irababaye. Imana yaguhaye urugo rwiza, Imana iguha abana beza, ariko uyu munsi wamaze warongeyeko, warashize kwinzara, warasize inzara uhinduranya amarangi, ushize ku uyu munsi, ejo si yushirako. Nimba uyu munsi ushize kwa yagahama, ejo ushira kwa yera, washira kwa yirabura, ugashira kwa yasa n'umugina, byose ukagenda uhindura, ushira kwinzara zitandukanye zigize gute. Amahereni ukambara amahereni nkamwe bahora bambika inka kera, ugakura keje ugashira kwa yandi, nkeko mwisa ugahindura kangahe. Mwene data nagira nkubwire nti ubu Imana yoguhamagara nta na hamwe woca, ubu Imana yoguhamagara wotangara ukavuga ati ibi bintu nibiki. Mwene data wibuke ko uyu mubiri si gwacu, si gwawe, si gwanje. Nkuko namye ndabivuga, hari uwagutije, uje yawugutije, arakeneye kuwufata neza, ububungabunge, hanyuma niyaza gusuzuma azosange bimeze neza. Rero nagira nkubwire mwene data, araje kandi ntatevye, ari ku muryango. Isuzume urabe ko uhagaze, isuzume urabe ko ugifise ya shusho wavuka nimwe ya mbere. Niwasanga utakiyifise, usabe Imana imbabazi, uture umutwaro bagusengere, kuko nagira ndakubwire mwene data ntivyoroshe, ariko imbere y'Imana biroroshe. Kumara kubita, ukamara kuyegera, ukiyegereza umukozi w'Imana akagusengera,
byose birarangira. Imana isubira kukubona nk'icyaremwe gisha, isubira kukubona nka ya shusho ya mbere imwe igihe wavuka, niko isubira kukubona umeze. Kurako rero ntuhendwe mwene data, ntuhendwe no kuvuga ngo abo dusenga hamwe ngo mbona babishirako, ngo urusengero ngo dusengamwo ngo nta ngorane. Oya, nta numwe. Wewe uzorenguka imbere yawe ubwawe, uzorenguka imbere y'Imana wewe wenyene ubwawe, uzokwibarizwa wewe wenyene, uzoba uri kumwe na Yesu wenyene. Wibuka umunsi wawe wa nyuma, uzoba uri kumwe na Yesu wenyene, aho umugabo wawe atazogera, aho mwene wanyu atazogera, aho umwana wawe atazogera, musaza wawe atazogera. Uzoba uri wenyene na Yesu wenyene. Azokubaza icyambere, azobanza arabe kuri wa muntu yaremye ubwa mbere, agisanga yashusha utakiyifise, azokubwira ati genda hariya. Mwibuke ko kandi azorobanura intama mu mpene, azorobanura. None rero mwene data, raba neza, aho uzoba uri wenyene na Yesu wenyene gusa muri babiri, uzomubwira iki? Azokubaza ati wewe ni wewe wa muntu naremye wewe? Uzishura iki ni waba ufise imishatsi ibiri imbere yiwe? Uzishura iki ni waba ufise ikimeshi ku mutwe, igiperike, igishapo, igikofero ku mutwe wawe kigira kabiri? Uzomwishura iki uko gutwi niyasanga ugutwi waragutoboye? Uzomwishura iki? Uzomwishura iki niyasanga warihinduye kandi yari yaguhaye akaranga keza, ikagusiga karangi keza, igasanga warahindutse, uri umuzungu kandi utari umuzungu, urera kandi utari wera? Uzomwishura iki mwene data? Mwene data, uzomwishura iki niyasanga ku nzara zawe hariko kw'izindi nzara? Uzomwishura iki? Uzomubwira ngo iki? Uzomubwira ngo iki? Nigi kuzomubarira? Nigiki uzomubarira? Yesu adutabare, Yesu adutabare bene data, Yesu adufashe. Nturabishengera usengamwo. Hari abandi bavuga ngo pasitori ntacyo aravyemera. Oya, pasitori kuri ujya munsi ntimuzoba muri kumwe, na mwarimu ntimuzoba muri kumwe, na mudiyakoni ntimuzoba muri kumwe, na muvuga butumwa ntimuzoba muri kumwe. Azoba ari wewe wenyene imbere yiwe, azoba ari wewe wenyene. Uzomubwira iki? Bisigura rero hatigira n'ingoga, pasitori ntazoba hari. Uyu munsi nimba mu rusengero rwa pasitori usengamwe ivyo bintu bavyemera, genda usome Bibiliya, urabe icyo Imana ikubwira, urabe ko Imana itakuremye mu ishusho yayo, hanyuma ugende urabe yuko ni kubera iki Imana yicujije. Ni kuki Imana yicujije? Ni kuki Imana yicujije ku muntu yaremye? Nuko yasanze umuntu afise imishatsi ibiri, nuko yasanze umuntu hagezeho afise inzara zibiri, nuko yasanze hagezeho umuntu afise amatwi yaratoboye, afise intoboro, kandi yaremye umuntu afise byose bikwiye bimeze neza. Isanga wa muntu yaremye yaragiye azana irangi arashirako, kwa kundi Imana yamuremye yarakuyeko. Noneho data ubuho buhinga bwabaye bwishi. Hari abandi baca mu ntuzenye mu mamashini, abera baca mu mamashini kugira ngo birabure, abirabure nabo bagaca mu mashini kugira ngo bere. Bene data, nagira ndababwire ngo umunsi uraje kandi n'umunsi uhambaye. Uyo munsi uzomubwira iki? Uzomubarira iki? Uzomwishura iki? Mwene data, nagira nkubwire, nturabe ngo muka pasitori nawe arabishirako, nturabe ngo muka mwarimu nawe arashirako, ngo arashirako dukeya, ngo arisiga agapudure gakeya,
ngo arashirako ngo yaratoboye ngo data ngo nutuvisi. Sindabizi muranyihanganira kuko ntavyo nigeze ngira. Ngo nutuvisi tujya tuntu dutoyi gusa batobora bakarumikamwe tukagaragara uko. Ivyo vyose ivyo raba neza muri abo bose nta numwe azokujana mu ijuru. Nakubwiye ko nari mfise abamama dusengana aho kumpanura ngo bambwire, ahubwo bambwira ati genda, ahubwo baranabinzanira ati shirako. Nakubwiye ko mu rusengero nararirimba, narasangira, naragira gute. Muga mfise iki ku mutwe ne nashize ko kw'ivyo bintu. Ariko nagira ndababwire bene data, uyu munsi ndashemba agatambara nkabona ndaberewe, nkumva ndahaze, ndanezerewe, nkumva kabisa mfise la liberite, nkumva mfise umunezero, mfise umwidegemvyo, nkasokoza umushatsi wanje naturere, umushatsi nyene Imana yampaye, kuko vya bindi byose naramweye mwabantu mwe. Naragiye muri saro baramwa barakurako, barabikurako byose bijya bintu kuko ne namaze kubinegura. None nari nabineguye ndabitesha agaciro, nagomba kugenda gukurako hama nkamuhereza. None rero bene data ndabinginga kugira ngo mukureko namwe mute mumuhereze, mumusezerere, mumusubize Satani vyiwe, mumubwire ngo turiko ndiko ndaja mu ijuru. Subiza Satani vyiwe umubwire kuri kuraja mu ijuru. Bamaso hatagira ugutwara ikamba ryawe, bamaso komeza urugendo, hatagira ukwaka igitsibo cawe. Bamaso bene data, iki gihe nta mupastor azokwigisha kubwire ko imesha ari icaha, nta uhara azokubwira ngo amahereni ni icaha, kubwire ngo ivyo bintu wisiga vyo kwihindura ni icaha. Oya, ahubwo azokubwira kuri kuragira neza. Kandi wibuke ko umunsi wa nyuma wawe wo kuba kuri iyi si, umunsi wa nyuma wanje wo kuba kuri iyi si, nta pasitora azomperekeza, nta numwe. Tuzoba turi kumwe, muzoba muri kumwe na Yesu gusa, muri babiri. Uzomubwira iki, nzomubwira iki? Ibuka ko wiyumvira icyo uzomubwira. Uyu mubiri ibi bintu uzobibatswa, nico kintu ca mbere ukirenguka. Hazobanza kuba iserivisi yo kuverifia yuko ari wa muntu nyene. Mwabantu mwe nagira ndababwire ko naho uzoba waratsitaye ufise inkovo, aho hantu wibuke yuko birakomeye bene data, birakomeye. Imana izokubaza ati vyagenze gute? Atiriya nkovo vyagenze gute? Atiriya nkovo vyagenze gute? Ati kajya kantu kari ku mubiri wa vyagenze gute? Uzofata umwanya wo kwisigura, ariko ntibizoba bigikunda, umwanya uzoba atawuhari, umwanya uzoba waraheze. None rero ihane, usabe bagusengere, subiza Satani ivyo umubwire kuri kuraja mu ijuru, umubwire kuri kuragenda. Ataraho naho ukobereza ubusa. Mwene data, sinoreka kukubwira, reka ndakubwire kuko ndabizi neza, narabisomye, narabibwiwe, naravyiboneye kandi narabibayemo. Nagira nkubwire ukobereza ubusa. Uri kurakobereza ubusa, amasengesho uri kurakora ivyo bintu biri kuri wewe, iyo mishatsi biri ku mutwe wawe, ayo masengesho ukora uri kurakora ubusa. Ni zero imbere y'Imana, nubusa, ni namarira, nurupfu, nikiriyo imbere y'Imana, nikiriyo, ni ubusa, nurupfu imbere y'Imana. Nusenga canke wiyiriza ugire gute, washaka uririmba ugire gute, washaka ukora ibikorwa ugire gute, nagira nkubwire yuko ndagutangariza ko nubusa, kuko warakosoye Imana, warayikorije,
warabonye ko Imana yihenze, warabonye ko Imana yakuremye nabi, urihindura wishira kw'ibintu, wirunda kw'ibintu, nubusa. Nagira nkubwire kwa rubusa, nubusa. Nagira nkubwire ukuri kurakorera ubusa, uririmbe cyangwa uvugishwe, ukora ibikorwa cyangwa ureke, ugira ivyo bintu biri kuri wewe nubusa, uri kurakorera ubusa, uri kurakorera ubusa, nta juru na ritoyi. Bibiliya itubwira ko abaja mu ijuru nabera, abaja mu ijuru nta gasembwa bafise, abaja mu ijuru nta mushatsi ibiri bafise, nta mushatsi ugira kabiri bafise, abaja mu ijuru nta gikofero kigira kabiri kiri ku mutwe wabo, nta kihara. Abaja mu ijuru nta nzara zibiri bafise, abaja mu ijuru nta minwa, nta kindi kintu bashize ku munwa wabo, nta hereni riri ku munwa, nta birangi ngo ni biruja reve, ngo ni biruja reve da, ntabyo nigeze nshirako n'amazina yavyo ntayonzi, ngo ni biruja reve, nta na hamwe. Nabaja mu ijuru sivyo. Mwibuka ya majambo avuga yuko ngo mumesure, ngo tumesure impuzu zacu zamezera, ngo imvune zacu. Kuyimesa no kuvuga iki? Nugusuzuma neza uwo mubiri wawe, ukaraba neza rwose ko atakandi kantu kariko, ukaraba neza ko nta kariko. Hariko mwabantu mwe, bantu b'Imana, Satani afise uburiganya bwinshi. Iki gihe mama umuntu aravuga, wamubwira umuntu akavuga ati, umuntu akakwishura akubwira ngo nyabu nawe ngo Imana iraba mu mutima, no barakubesha, warahenzwe. Ego ibintu byose ukora, nimba uvuga ati uyu munsi ndagenda gushira kugura igikofero nyene arico giperiki, wibuke ko wabanje kubipanga mu mutima, kandi wabikunze wabanje kubikunda mu mutima. Nimba uyu munsi uvuga ati ndagenda kugura inzara z'ugwatsi rubisi, wabanje kuvyiyumvira, wabikunze mu mutima. None ko wabanze kubikorera mu mutima nyene, ni gute ivyo ibintu dukora ku mubiri wacu, ibi bintu ibigaragara ku mubiri nivyo biri no mu mutima, nivyo biri no mu vyiyumviro vyacu. Kuko ntiwopfa kuvumbuka ngo ugiye guca utabanje kuvyiyumvira mu mutima. Oya, nukuvuga ko hari uvuga ngo ntacyo ngo nabishize ko mu mutima ngo ntangorane. Oya, wabikoze wumva kubinezererewe. Ahubwo nakugira inama nimba wumva uhagaze muri izo nzego zose nakadondaguye, kurako hanagura kurako musezerera umushire, hanyuma ugende mu cirore wiraba, uzosanga uri cyaremwe ciza, uri umukobwa mwiza, uri umumama mwiza, umudamu mwiza, usokoza ukabegwa, upfunga agatambaro ukabegwa, ukisiga utuvuta ukabegwa, ugasanga uraberewe. Uzosanga wari warahomvye mwene data, warahomvye ivyo bintu burya biragucafuza. Wagira ngo ugiye kuba mwiza ahubwo ukaba mubi. Wari bwabone mwabantu mwe, ukagira ngo ugiye kuvyishira ko ngo ugiye kuba mwiza, ahubwo ugasanga wagira ngo wabishize ko ngo ube mwiza, washika mu rugo intambara zigasutama, hakaba intambara. Kandi wari wabigize ngo kumbere bambone ko ndi mwiza, ngo umugabo ambone ko ndi mwiza, ngo nibiki. Bene data, nuburiganya bw'umugwanitsi, nuburiganya bwa yanzoka yahenda Adamu na Eva. Muribuka ko inzoka yahenza Adamu na Eva, ikabahenda ikababwira ivy'Imana itavuze, ahubwo ikabibagiza ivy'Imana yavuze. Ikabahenda, ikabaturuna, ikabahenda ngo Imana yavuze guca, ngo ahubwo ntimuzopfa ngo habanamba, ngo ahubwo ngo muzoca ngo mubaho, ngo muzoca mumenya, ngo mugira ubwenge. Ikabahindura ikababwira yuko ahubwo Imana yabahenze, ngo ahubwo nimwakijya ko ntimuzopfa, ngo ntimuzopfa nimwajya kwa kijya giti, ati genda mwirire,
bamaze kurya babonye ko bambaye ubusa byose baba baracumuye. Mwabantu mwe, nagira ndababwire, bigikunda bigishoboka, ucumva ko bigishoboka, hagarikiraho nyene, hagarika. Murabona ko ibintu vy'isi naho abantu bavyirukangamwo bavyirukanga, akarorero mwaraye mukabonye ko ibintu vy'isi ni vy'isi nyene. None rero wa muntu unyumva, wumva ubu butumwa, wumva iyi ntahe, mwabantu mwe, kura ko musezerera umuhereze, kuko nakubwiye ko izokubaza Imana. Kandi Yesu ari ku rugi, ariko arabaza, ariko arakubaza. Azokubaza neza ati ivyo bintu wambaye ninde yabiguhaye? Ati ivyo bintu wambaye ugiye he? Atugiye he ivyo bintu bijanye, uvuye he? Azokubaza ati uvuye he? Uri kuraja hehe? Uzoronka ico umwishura? Kuko muzoba muri babiri gusa nawe. Uzomwishura iki? Wumva uzomwishura iki niyakubaza tuvuye he? Atugiye he? Mwibuke ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo hari abazokwikangura bikangurire kurira. Ese wowe unyumva ko wowe uhagaze hehe? Mbega uzikangurira umunezero cyangwa uzikangurira kurira? Wumva uzokwikangurira kurira ari byo byo kunezera? Je mbona wo kwikangurira kunezerwa, ukazotambuga atayaya mwijuru. Kura ivyo bintu, kura umuhereze, musezerere turira. Ubwo rero bene data, nariko ndababwira, ndabashingira intahe kw'Imana, ukuntu Imana ikora, ubwiza bw'Imana, urukundo rw'Imana. Ariko uyu munsi uravye siko bimeze. Rero nariko ndabinginga ndababwira bene data, turiko turatitiriza tuja mwijuru, turiko turaja mwijuru. Nariko ndababwira ntikurako kuko nta mwanya uhari, nta n'uwuhari, nta n'uwusigaye. Yesu ari ku muryango, ariko araja azokubaza. Kurako ku bana bawe, kurako ivyo bintu, randura kurako. Nturabe icubahiro c'abantu, nturabe ngo abantu bazovuga ngo iki. Oya, aba bantu ntaho bazotujana. Mwene data unyumva, aba bantu ntaho bazotujana, nta na hamwe. Ahubwo wowe ni wiraba uvuga ati ubu je ndatanguye urugendo ruja mwijuru, ndakuyeko, ndataye ku bana banje, ndakuyeko. Abana boza umushatsi ubasokoreze, uboza ubasokoreje, ntibigoye, byose birikora. Uri kumwe na Yesu byose birikora. Usanga nyene kabisa uko Imana yabivuze, yaturemye mu ishusho yayo, usanga ufise n'ishusho yayo nyene gusa, byose birikora kabisa, birikora. Uzosanga umushatsi w'abantu gumuba mwiza, uzosanga abana babaguma baba beza. Bene data, Imana idufashe, Yesu adufashe. Ubwo rero Imana ibahezagire. Reka ndangize nsenga kugira ngo Imana igutere intege, Imana iguhe inkomezi kugira ngo ushire hasi, usobanukirwe mwene data, kugira ngo usobanukirwe ibi bintu, ubisobanukirwe neza, ukureko, kuko Yesu azokubaza. Yesu azokubaza. Imana izokubaza. Vyagenze gute? Wabikoze gute? Mbega uzovuga ngo narahenzwe, ngo nahenzwe na pasitori canke ngo mu rusengero iwacu? Oya kabisa. Uzobazwa kubwawe, ku giti cawe wenyene. Rero Imana igufashe. Imana igufashe. Ngo rero muheza kigwe, kadusenge. Mana yo mwijuru, Mana y'ububasha, Mana ugira neza, nuhabwa icubahiro, kuko iyi ntahe ndayishinze kandi n'aya majambo wampaye nkaba ndayavuze. Mwami Mana uri mwijuru, ndakwinginga n'ubundi nkuko wanshoboje, wongere kunshoboza Mwami, ubu butumwa buze bugere hose, bugira ikimazi, bugira abo bukozeko, uwo buzoshikira Mwami,
akabwumviriza, buze bukore igikorwa mwami, kugira ngo bwa bwoko bwawe bwibuke ko mwami waburemye mu ishusho yawe, kugira ngo mwami bagukurikire biyambuye vyose, bagukurikire ata kintu na kimwe kiri kuri bo. Mwami Yesu, fasha umuntu wese umutera intege, azogira umutima wo gusezera, agakura ko vya bindi vyose yashize ku mubiri wiwe. Babandi bose mwami Yesu, ubatera intege, ubaha inkomezi mwami, kugira ngo bumve ko biyambuye byose, nkuko ijambo ryawe ritubwira ngo aho tuja nahera, ko natwe tugomba kuba abera. Rero Mana, urakoze kuko umaze kuvyumva, kandi urakoze kuko ijambo ryawe urishigikira kandi ukarisohoza. Ndabyambaje ndabishima mu izina ryawe ryera Yesu, amen.